hariho icongereza kitanditse ko munsi bimwe bita niba ari sous-titrage hariho sous-titrage rero dushaka gusura filime bitari kwivyo bintu kuko urabona twayikinye mu Kirundi kandi message filime itanga ni message y'abantu bose bo kwisi. Iyi message ntiraba abarundi gusa, iraba abantu bose bo kwisi. Je bituma rero twihaye indwi kugira tubanze tugende dukondera ubwonko neza, dufate ibyo twavuze mu Kirundi tubishire mu Congereza. Muzoyisanga kuri channel ya Abel Nduwayo, wanditse Abel Nduwayo gusa ucubona Abel, hanyuma ugize vya bindi vya subscribe ugaca umusi izoja ko ugaca ubona irashitse muri telefone yawe. Nuko bimeze, nibaza ko ikibazo yambajije ndacishura. Nuko kano kanya rero dusaba abaza kwishura baza gukoresha iyi mikro ya imbere, hama ababaza turakoresha iyi mikro mfise akanya na kanyo, na cyane cyane duhere kubamenyesha amakuru baje muri kino kibanza. Nibaza ko Abel Nduwayo ariteguye kwishura ibibazo cyangwa ari wese ari hano imbere yagize uruhara kugira ngo ino filime igende kuno yagenze. Murakoze cyane, akanya na kanyo kwifuza kubaza ibibazo. Katubere hano. Ego, murakoze cyane. Jewe nitwa Jonas Bucumi, ndi umumenyesha makuru w'imbonesha kure Roy TV. Jewe akabazo kanje nagira ndababaze nakagakurikira. Murahejeje gushira ku mugaragaro filime nshasha, mbega iyo filime yoba igiye guhindura iki mu kibano cya misi yose, kubera iki mwayumviye muri kino gihe? Murakoze. Cyane ikibazo cya mbere, ari ikindi kibazo hano reka mbanya kubaramutsa nshimira abari imbere yacu. Ku mazina yanjye nsanzwe nitwa Lick Love Promoter, ndi umwanditsi wo kuri Réseaux Sociaux. Filime nayibonye ni nziza, nafashe umwanya wo kuba kandi ndayikurikirana ni Abel. Hama ikibazo cya mbere Abel ngira ndamubaze, mwiyumviriye gute gukreya izina rya filime ryitwa My Family? Icya kabiri, watubwiye yuko kandi bimwe twabibonye yuko wateye inda Grace mu nyuma uramwica. Mbega niye nyigisho muri ako gaparti wakinyemo? Icya gatatu, mwiyumviriye gute gushyiramo umu artiste mukerekana ndetse n'ubwiza bw'igihugu? Murakoze. Sizi ko babanza bakishyura bino bibazo, hanyuma duce dutandukira ubundi mucyo kugira ngo bize koroha. Abel Nduwayo hanini ibibazo niwe babyerekeje ko cyakoresha iyo mic iri imbere yiwe. Oya, iyo iri kuri trapeze. Oya, ni iyo hino. Voilà. Murakoze cyane. Umunyamakuru Jonas wo muri Roy TV yashatse kumenya icyo filime igiye guhindura muri sosiyete. Filime ikigiye guhindura muri sosiyete ni uko dukurikije icyo filime ivuga n'inyigisho yayo. Ivuga ku mupasiteri yari Manyanga yakora ibidakorwa, agatera amada, akicana n'ibiki. Rero ntarangire nibaza ko icyo filime igiye guhindura uwo muntu yoba ameze nka jewe nakinye ibi bintu. Uko jewe nakinye ibi bintu
nakubwiye ntavyo nkora mugo tubikora kugira twigishe. Filimi igiye guhindura uwo mupasiteri yoba azi ko ari pasiteri ariko bishika akivanga. Nidutombora tugasanga abapasiteri bose dufise mu Burundi canke kw'isi atanumwe yivanga, urumva azobaramara. Kandi sinzovuga ngo narahombye gukina ino filime kuko iyo byose vyerangode vyo bari sawa, mugabo ndisiriko biterangode iyi filime nizobura uwo yigisha kugira ahinduke. Ikibazo ca kabiri ca ubundi munyamakuru ni Rick Mani promoter. Rick Love. Muramwita Rick Mani. Yabajije ngo mwiyumviriye gute gukireya izina My Family, kandi nuko wavuze gukireya My Family nawe wagiye mu nyamahanga ntiwavuze mu kiroti mwiyumviriye gute guhindura izina mukagira wavuze ikinyamahanga. Natwe twararabe usanga My Family arakantu kavugika neza kuko iyi filime igizwe n'umuryango wahuye n'ibintu bitandukanye muzosanga. Rero duca tugenda kuvuga ngo filime yitwa umuryango, burya ntikari gusona neza nka My Family. Tuvyemere hari igihe bishika igihe kana ko gakoresha ururimi mvamakungu bitewe n'ukuntu uri kurumva umengo uryoshe kumva muri ico kibanza, uryoshe kupresenta. Rero My Family numva nta muntu n'umwe atazi My Family cyari. Naje mwumvise ko ndabizi nta muntu atatahuye izina My Family umuryango w'iwanje. Twashatse akantu gihoshe kuvuga nta kindi cyabiteye. Yongeye arabaza ngo inyigisho ku gutera inda grâce. Nibaza ko icambere si inyigisho yo gutera amata, mugabo inyigisho hari nuko je na pasiteri Ruguru nava Ruguru twaraduze Ruguru ameti Muhanga aho mvuka niyo twayikiriye na pasiteri Gisishengero. Rero grâce ari mukorari wanje mukorari wanje birashika turapendana ndamutera inda za kumusaba serivisi ati burya bya bintu twakora niko yavuze ngo bya bintu byaje ko byavuye mwinda none shaka bigingire ingene twige ko tubigenza. Je namusabye serivisi uko bikura kubera simenyekane nka pasiteri ko nakoze iryo bara. Rero umukobwa avyase nabonye solution nziza mufuma ndamwica kugira ngo ishengero ryanje ntimenye ko ntera amana. Nuko rero ico no mwomenya ibintu byose dukora ngaha kwisi burya Imana irebera hose icarimwe. Ndashobora kwinyegeza amaso y'abantu yita umugororotsi dufata iyo bishika nuko ari filime ndashobora gushika ugatera umuntu inda ukayikuramo hajya ndakubwire nimba ubona umuntu arayemera agatwara inda neza original akabyara. Je burya na jewe mvugisha ukuri sindamwita umugesera cyangwa umunyabyaha ubwo ndamwita umuntu wo gushima kubera yemera ayitwara aremera arabyara kuko ni benshi bayitwara agaca yikuramo akayita yayita twe societe tutabimenye agaca yitwa umweranda. Muri societe y'abantu akitwa umweranda kubera tutabonye ko yayikuyeho. Novuga yuko gutera inka twashatse kwigisha abo bantu baba bishika ba pasiteri bakabukora ayo makosa sinzi ngira neza. Hanyuma ikindi yabajije ati kubera twashizemo umuririmbyi twashatse kugira umuririmbyi wavuze ni Bienfrima n'umugenzi mugabo uramurana ntari ngaha sinzi impamvu sinzi gituma mugabo kuva dutegura byose bya lancement byahise ukazoba ari ngaha. Rero ijya filime mu kuyikora je nka Bienfrima n'umugenzi twari cyane turiga twarafashe ibyiyumviro mbere twaricaranye turayandika je na Bienfrima. Ijya filime iri kuri Bienfrima na Abel niyo cyatumye rero ayizamo arayikinamo ariko kuba atari ngaha muri mubazi ntabyo nzi kuko kugira ngira no kugira ubunyene nzi ko ategerezwa kuba ari ngaha sinzi impamvu n'ikoti yiwe yari kwambara ngaho iri ngaho n'ikoti yari kwambara iri ngaho urumva kuba ataje ntabyo nzi mugabo
gufatirwa biraba umuntu ashobora gufatirwa nibaza ko ariyo mpamvu yonyene nibaza ko ndahejeje Icyongereza ino filime na cyane cyane sous-titrage nuko ikindi kibazo Mansanzwe kuzanya Teacher Prince nkaba numenyesha makuru kuri Kirezi Media TV ugamira nagira amazi kwanza mvuga ati ndabakenze cyane kuko kidasanzwe mwakoze navuga ko nibikora inka hanyuma icyo nagira mvuge nta mezi menshi aheze tubona ari Fanila bincanye Abel batahukanye udushimwe tudasanzwe navuga yuko bivanye n'ibikorwa byiza bariko barakora hakaba hari naho navuga bari muri lancement officiel aho imbere bicaye n'abakinyi b'amareresi benshi n'abacenga benshi n'abakinyi b'amareresi benshi nagira mbazi ikintu kimwe n'ibanga irihe ririho mu mwaka kuko murakoresha cyangwa mu mwaka murakoresha imisi yose kugira mushobora gukururanirwa kugira bamwe bari ngaho bamenya ati nimba uno munsi nk'uko umugenzanje menshi makuru yabivuze yavuze ati mperuka na somo officiel yabereye iyo za bubanza no munsi bageze muri hotel Amahoro nibanga ile cyatuye mu nyendo secret cyane ibintu bitatu nibi wamo urakoresha imyaka yose cyangwa wirehe hafi ushobore kururanirwa ari kigira gatatu ikibazo gira kabiri no munsi maso my family nkuko bavuze yuko mushaka gushira ku masosiyete y'icyongereza ikibazo cyo kizanga ni vision iyihe Abel afise d'ici gushika muri 2025 icyo naco mvaje vision kubera yuko tuzi ivyo dukora byose tuba tuyihatira kuma kwiyaruka biri kuri radio ni inyigisho yahe wo gushaka gutanga ni inyigisho yahe wo gushaka gutanga muri mu kibano gushaka uno musi muri 2025 mukuru wa Genova canke papa birashoboka navyo mu gihugu cyangwa ubundi nibaza yuko araza kunyungana nihagira ico nibeshamo hari ukuntu mengo yaba mu gisata c'umuziki yaba mu gisata ca film ugerageje kuraba ivya kera none umunsi ego mu munsi isi yarateye imbere turashobora kubona image yaka cane gusumba mu gihe ca kera mengo ni mwijoro kandi ariko murango ariko hari ukuntu no mu gutunganya amasanamu amajwi na scenario ingene zikinwa umengo vyaramanutse nibaza nka filime za kera haraja imitwe myinshi igakorana haba ku ba director ku acteur n'abandi batandukanye turakina natwe turagerageza gushirikira no gukundisha abandi ibyakorewe hano iwacu mugabo wowe wenyine uri kurigisha umuntu gukundisha ibyo ngaho iwacu kugira ngo abanze agabanye gukunda ibyo hanze yaraba filime mu Burundi ukamengo nta kintu kimwe umutima kuza gusubira kuyisubiramo ariko ugasanga ari karaba filime y'ahandi hantu yakinwe mu myaka ya kera yarazi akongera agasubiramo arose naho downloadinga ku mafaranga akongera akayashiramo kandi ayizi kuba inyanyizo y'amasanamu hari ikibazo ushobora gihari cyo tuma udashobora gutuma ko uyundi muntu musanzwe mukora akazi kandi kugira ngo muhuze ideas na cyane cyane ko hari n'amakamera amashaje tuvuga ngo turabuze ibyuma bishaje ariko ugasanga ubuhinga bwo kubikoresha ntabwo dufise cyane murabizi nka red camera yari yaraje yaragurishijwe kubera habuze abayikoresha ikigira kabiri twavuze ku bijanye n'amajwi turafise ukuntu aho twebwe twiyumvira aho tugeza mu kwiyumvira twumva yuko hejuru y'aho atabihari ariko biba bihari mu by'ukuri cyane tukabibona yuko bihari tukabyirengagiza kubera ko ntanze igikorwa nka gihambe cyangwa nka gihundi muntu gitandukanye n'icyo yahora akora hejuru ya kijya kindi nawe agiye kumushikanako hari ikindi cyari kuba cyiza cyane naho uburyo butadukundira abesa n'abandi bakinyi murafise ivyiyumviro by'uko ivyo mudashobora mushobora gutanga kujya tubona film Netflix abakinyi bagahabwa ibikoresho byose hama film ikaja kuri ico kuri urwo rubuga hama yavuyemo akagaburwa bivanye n'ivyo baganiriye kuko nka film zigiye zitandukanye Fast Furious barayizi ntiyatanguriye muri Netflix ariko Netflix yibonye iravuga ati film niyite nziza mugabo hari ivyibutse jewe ndumukinyi sinshobora kwiha ivyuma byose hashobora kuza utegura ufise amafaranga akagutwara Nigeria cyangwa Etazo nkuko Nova yabivuze ugakina iyo filime yawe akaza n'amasanamu aryoshe kuraba uri kureba filime mu Burundi urabibona neza yuko atari ibintu byo gutuma byo kwereka yuko ari ikintu kikwigisha mu buzima bwa misi yose ahubwo umengo n'ibintu bakinye hariyo kurunguruka kamera ugasanga video hafi nigeze amubwira ati oya yisi nisubiremo umuntu arunguruka kamera
direct ukibona yuko umengo birabije niyo hantu uzona muri salo navuze ngo gusiga Burundi ntituvyirengagize twese vyama vyavuzwe byo bashamo filme mu Burundi wewe wakaguze 10,000 yawe munzu akaca bakakugira hari cyo muri ko barategura kugira ngo mutangure kudodora babandi bafise amafaranga utange bije hama wewe muganire kuri percent nimba wiyemera mu gukina kuko numvise ko yemera hama ikindi naco mvuga hariho imigwi kujya mu mama jendo umufana w'abana akunda gukinira brothers sinzi ko nuba nibeshe ni bamwe mu bantu bitanga film ituma ariko bakatuzana igikorwa cyiza no munsi bapambana n'abatanzania n'abatuma ko bakaje gukina kuri kingahe iwacu batoja hamwe mutangure kuhagura ivyumviro byanyu kubera ko mengo hari ukuntu by'abindi biri mu muziki misi yose ikabwira na yule turiko dupambana ikintu kimwe tubanze dukora ibintu byo gushira ibishamirano sindabizi neza ko muri mu bishamirano ariko ivyo mukora biratwereka ko mengo ni muca hamwe je ku bwanje byari murakoze muvuze menshi mumbabarire mais anatanda turi mu gihugu en voie de développement anatanda ko dushika kuri urwo rwego reka dukoresha duhera nyene dufise dukoresha ivyuma nyene dufise hanyuma nk'uko bamwe babivuze tuzogenda turameliora je suis sûre filme Paradizo yatangiye gukina ni hazoba hari mu budasi hari utunazoba yahinyanyuye n'iyindi kandi hanyuma natwe tuzoba abantu international okebo ndateye intege rero abasineaste bose b'abarundi vraiment izi nyene zo muri quartier bakunda tuzikine n'uburyo bwacu kubera ntitwoheba n'uburyo nyene dufise hanyuma nitwaronka ayo mabije asaba ko amasinema yacu tuzora tuyadepoza meme mu makani ma festival international naho nyene tuzobikora murakoze izina ni Ndagijimana Daniel sanzwe benshi makuru akaze production ni radio nderagatura ya Sera Show ariko kandi benshi makuru wa TV online twa Share TV ibibazo byanje mfise ni bibiri ikibazo cya mbere numvise abantu bakina amafilme bariko baratera intege cyane igikorwa mwakoze twakiraze ngaho eske cyatwaye uburyo bungana gute naho ubwo bari bukeyi n'umuntu ashobora kuba yifuza gufasha mugabo akavuga ati n'abantu bavuga bati filme tubafashe eske bahera kurangahe nashimye cameraman yari yavuze ati 500 kamera ku munsi kumbura hari n'umuntu ashobora kumva akavuga ati abantu cyobaha iyo kamera bokora umuti akavuga ati reka umunsi umwe nzabaye nk'iyo kamera bayikote nk'indwi yose icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo kigira kabiri Abel Nduwaye yagize iminsi mu gihugu cya Tanzania kumbure yoshobora kutubwira experience yahakuye ngaho mu gihugu cya Tanzania kuko jewe mperuka kuraba amafilme cyane yo muri East Africa Kanumba kiriho mugabo twarabonye ikintu kimwe cyatumye Kanumba atera imbere yatangiye amafilme yo muri quartier nuko uno mu mama yari karabivuga ko nagumye nkurikirana ibiganiro byinshi bavuga Kanumba akina neza ama histoire meza mugabo amafilme yiwe ama image n'ibikina amason ibiratungana hageze n'igihe bakamubwira bati nta n'icyongereza azi mugabo arapambana bukeruke arateba aratangura gukina n'abanya Nigeria ariho yagiye kwitaba Imana ageze eske urugendo rwawe ngaho mu gihugu cya Tanzania waba watuzaniye iki twitege yuko hari filme izohava isohoka uri kumwe nabo muri Tanzania nabo nyene nabo naho industry yawe y'amafilme itaragera kure nkuko bavyifuza cyane urifuza kuzova ngaha muri East Africa ukagenda gukora indi filme ahandi ko tubona ingendo zitanguye murakoze Murakoze twakire ikibazo kimwe kugira ngo bace bishyura kimwe nimba atakihari Abel Nduwaye akanya n'akanya. Murakoze Arenova nk'umukambwe mu banyamakuru kandi umuntu nubaha nkunda kuko ndakunda ukuntu yicisha bugufi cyane muranabona yuko yashoboye kugira ngaho ngo ari abandi twatumye bataje nagira babanze bakumpera amashi Arenova hama mu bibazo yabagije harimo bimwe birengeye uyu mutwe wanjye no kubona ni munini ugasanga bishoboye kwishura ufise uyu mutwe mutoya ariko ukaze kundusha rero nk'umuhinga yihinyanyuye ca ndamuha kugira anyunganire gusa yavuze ati
ko mwiyumvire gushira ko ya chakintu kimenga ko kandi kikuye kuvuga yasutra nawe nyine cyamunaniye kuvuga yasutra twebwe mwiyumvire gushira ko icyongereza mutivyo ushaka nk'igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa n'ibindi jewe mu bwenge bwanje mvise ndavye ndabona ko umenya icyongereza kiradomina cyane ku isi muri kino gihe tugezemo kandi ntivyokunda ko dushirako ikintu icyongereza ngo dushireko n'igiswahili ngo dushireko n'igifaransa mugo kenshi icyongereza aho gica muri ibyo bihugu bivuga igiswahili bose bazi n'icyongereza urumva ko dushize ku icyongereza tuba dutumye cya kintu cyacu kugira kure igifaransa naco ndavuga yuko vraiment en tout cas hari aho kigeze icyongereza ubu kiradomina igifaransa reka rero tujyane n'ibi je nuko babyishyura reka rero abandanye ibyo bamubajije ku bijyanye n'ubuhinga gumeza make yo ndamuhiye ntacyo ngerageze kwishura ikibazo cya Renova yabajije ku kintu cyerekeye imaje kuri iki umeze nk'ibona nko mu ijoro ni ugutegera imashini sinzi nk'abantu bayegereye barashobora kubona hari izi imaje koma zimeze ndibaza ni projecteur ntitwashobora kuyongera umuco mugabo ari kuri ekran twarapimye byose twabipimanye turi kumwe aba batatu mbere ko tubishyira ngaha ego nuko nshoboye kucyishura merci hama ku kibazo cyerekeye son benshi barazi ingene dukora filime abantu benshi batandukanye rero nta ba engineer du son benshi dufise rero byakunda turabatumye ndumva murakomeye cyane rwose mukadufasha icyo kibazo turagifise mugashobora kuduha amaformation cyane mukaba turonse bakaza baradufasha murakoze cyane Nova amutumye ikibazo kurondera aba engineer du son mugabo kino gihe mengo hano ku butaka bw'Uburundi hari abanzwe bashika kuri babiri nimba atari bandi ni Dudu niyo kuri hamwe na Crazy Bright gutyo ngira hariho n'abandi mugabo kino gihe abo nibo bari babitumwa ko reka tumira ya muri Indonzi turaheza okay araho wita Peter Prince yabajije ikibazo yabajije yavuze ati ndabona wewe na Fanny novuga ati muragize wo muri filime murasubira gutahukana agashimwe bireba ngamukoresha filime yatahukanye agashimwe ni ya Fanny Lavine urugendo narayimufashije je reka agire kanishura nireba bishura murakoze cyane jewe tubaze ko atabanga na rimwe rihari uretse gusenga Imana ugakora cyane ukagira ko no kwihangana ukarindira igihe cy'Imana cyuko ibyo wakoze ibihezagira nta banga rindi rihari yongera ntwanyuzwe ikindi kibazo yavuze yabajije ati niye vision mufise kugira ngo muri 2025 nibaza ko vision ya mbere nk'umukinnyi wa filime ni ukugumukora hano kumukora byiza nimba yavuze ko lasima ya mbere twayikoreye hari amagana ibubanza n'umunsi tukaba twayikoreye muri hotel Amahoro twebwe nibaza nko kujya muri Imana rivuga tuva mu bwiza tuja mu bundi nimba mwabonye ikintu Abel yakoze cyambere ayikora hariya kandi kikavumba ku mugero mwabonye ubona bakakora ikindi kuri uru rugero mwe mwitega byiza byinshi ahubwo gusa musengera Imana ngume mbaho kuko ndashaka kugira vision ya 2025 kumeza abantu nagi abizi ko bibaho mbaye nkiri muzima nzoguma nkora byiza nkuko Nova yanyipfurije ko hozogira igihe nkagira rasema muri Hollywood vraiment je naje mu ntumbero mfise noja no gutembera muri Hollywood niho bakorerwa amafilime nanjye ndi umukinnyi wa filime kubera iki nanjye ntogira Hollywood nzocaye vision rero ziracahari kandi nyinshi kandi mubandanye mudushigikira nk'uko muvuga mukoza dushigikira Abel na Fanny nibaza yuko ntabeshe uyu n'umukorege nabonye muzima wo gukora
ni ukuri n'umukuru w'ubuzima n'abajya gukora kandi hari ibindi byinshi byiza tugiye kubakorera tuzobona tubakorera tucoke n'imbibe apana kuguma ngaha nubwo tutazoja aho ubundi ubwo tuzoja n'ahandi mubandanye mudusengera imana ibaheze tuwakili umuco wa nyuma nuko asante sana yatwakire nk'abantu nka babiri tuza guha akanya Suavis ko avuze ibitari bikina cyane cyane muri filme z'abarundi reka tuje kwa Alain Indundi. murakoze kuneza akanya nitware kuva muri Indundi murantiza gato isinga yanjye ndaza kuvuga nicaye mbanze nshime kino gikorwa mwerekanye ku mugaragaro mukizera abanditsi nabo mwatumye ko ico kimwe n'abamenyesha makuru muyibereke imbere ko muyereka abakurikirana nibaza yuko abaragaciro mwahaye mwatumiye akabazo kanje ndaza kugatumbereza ariko ndaza kubanza kuvugisha ukuri kubera ko hari bimwe mu bintu dukunze kuvuga tukibagira urugero tugeze ko n'urugero rw'abandi nibaza Fanny last time we twari kumwe yarumvise ico nabanje kuvuga imbere yuko mbaza film mu Burundi novuga twarayikoze kiye Jenny twa Madame Ndayibere Suavis Amina nkabandongoye ishirahamwe ryitwa Ukeburatan nkabandongoye amashirahamwe akora amafilime mu Burundi tukaba dufise no mu East Africa. Icyambere na mbere mbanje gushimira umuryango wa ABER ku kuntu ndibaza ABER ntabakora ibi bintu yaba umuryango utamushigikiye nkaba nshatse kandi gushimira abakorana na ABER abamufata mu mugongo bose kuko ni ikintu cyiza cyane kandi ibintu ABER akora agashikako bisigura yuko atari wenyine kuko iyo ari wenyine ntaba akora ibimaze gukora. Nashaka ubwa mbere na mbere kandi nshimira abajournaliste mwoba muri ko murashigikira muteza imbere amaresi mu Burundi. Ikindi naco nkaba nshatse kandi gushimira abashitsi mwoba mwaje abashitsi mutandukanye mwese mwaje gutera iteka gutera inkunga ABER nk'uko nabonye ngaha. Iki ni ikintu gishimishije cyane kandi kinejereje kiko kiranyereka yuko ivyo turiko turakora tudatamba twirorera ivyo turiko turasaba tutarira gusema kandi nibaza ko tuzokwishurwa vuba na bwangu. Mukomera amashi cyane ABER umuryango wiwe nabo bakorana bose bamufashije kucura mwongera mikomera amashi mwese mukomera shima journalist. Icyambere na mbere nshatse kubashikiriza nuko iyi sinema ABER kugira rikoze isema nziza ifise utunenge tuhari n'utwo gugosorwa. Biraboneka yuko baritanga batanga uburyo bwinshi ariko ico ndabemereye cyambere abantu bose muzi mushaka gukora filime turafise abaproducteur turafise aba specialiste bazova muri Kenya muri iyi minsi nyene bazoba baje kugira ngo babigishe sinema icyo ni cyambere. Icya kabiri nashaka ubuzi wese yuko ejo muzogo mwidoga ngo nitwize ngo twagize ibi ubu rero twamaze gufata intumbero ya mbere kugira ngo tubahereze ubumenyi bwo gukora amafilme ejo ntazosubira kuvuga ngo ikintu cyagenze neza ikintu cyagenze neza. ABER ndabukeje cyane kubavuze yuko isinema kubera ko ishize mu Congereza atahise mu Gifaransa nababwiye yuko ubu East Africa ni ibihugu bivuga Igiswahili n'Icyongereza kandi ikindi nacyo mumenya nuko mwese mwarabibonye yuko natwe twateye imbere sizasinzo mu makaratinda bakaniye ibyo ndavyanse ntuzosubira kusubira kuvuga iryo zina yuko musi mutwe turakora izo makaratinda ndavyanse kuko amasema muri ko murakora iyo umuntu wese ari hanze y'igihugu ari umuheteranje cyangwa mu Burundi tumurungikiye link y'imisema mwakoze baravuga ati murakora neza cyane ahubwo tuzokubatera intege tuzokubatera inkunga n'uyo mu Kenya navuye bazoza nisema yabonye ya The Brothers nisema yabonye ya ABER yitwa Paradis yavuze ati nanje icyo ngiye kubafasha ngiye kuzoza kubafasha kubigisha kugira ngo ejo muzokore byiza. So igiki kibuze kugira ngo sema Burundi zitere imbere nitwe benyene ingorane dufise twe tudakunda ivyacu ingorane dufise nitwebwe iyo umuntu akungiye link yo kugira ngo yirabu ihereze mugenzi wawe ucuma muri telefone kubera iki ejo muzotera imbere gute umusinyazi je natera imbere umujura sizotera imbere
ejo nazo guhamagara muri lancement officiel yiwe aguhamagara mu conférence de presse aruguha amafaranga mubika sivyo none mu gihaze ko mfuko wiwe nawe hariko kinjira kubera sinema ejo nzusaba kwidoga ngo makamera ngo tuko dukosa mu makamera menshi mu gihe twebwe tukunze ibyacu twabisanzaza bigasohoka ejo umuntu zo kwidoga ngo ntiyakose kamera ejo amakamera turafite amakamera meza nga mu Burundi uwo mutima wo kudakunda ibyacu n'uwo mutima wo kudakunda abacu so ndabasabye barundi bene wacu mukundi ibyacu kandi mubikundisha abacu cyane cyane kwa journaliste amameza mukuru natanga turafata ngaha nimuje mubika mukabakimana no sanzaza kuba mushoboye kugira ngo babone akazi Abel yakoze ejo wanzobona akazi Asabasi yakoze bazobona akazi Sandrine yakoze aba GFS n'abandi kugira ngo muhanahane mu bitange jewe ndiko ndagira ko shoboye kose kugira ngo guverinoma idutahure kandi nanone ikadutahura fe turabye mu myaka yaheze n'imyaka 2 hari ikintu kirahinduka mbazo tikuki kare amanama yarakorwa ntitwaramenye mugabo amanama minisitiri yakosha inama tukaba twabimenye tukanahamagara nabo muri interieur bakaza abakinyi b'amafilme muri interieur bakaza muri izo nama kugira ngo biyumvire nabo ejo bareke kumavuza induru iyo niyo ntambwe ngo vraiment aho tugeze ubu tugeze heza nimubandanye nuko mukora byiza kandi bishimwa ndabibemereye kandi uwoma image zanyu mwakoze ari muri guverinoma ari mu autorité aho bati Burundi turashoboye mikubana amashi ashaka kine nshimire mugenza cyano twara abajournaliste yuko noshimira cyane kuko aritaho amareresi aritaho abamareresi vraiment ukomeze kuko na radio yanyu muramwifita kina mafilme cyane cyane no bashimira cyane bivuye mu mutima kandi ndabemereye yuko hari umunsi tuzotanga agashimwe ku bantu ari abajournaliste ari abantu bakora ibyabo boba bafasha abakora amafilme Abel mwana wa mama ntucike inkokora komeza imbere niheza kandi message muri kuratanga ntuko muzihereza abantu batabona muri ko muzihababona abavyemera ababimira babicira barabibona kandi ndazi yuko ibintu bizogenda neza ikindi naco lancement wakoze umwaka uheze na lancement ukoze umunsi hari twarahaye atandukanye nico bituma na lancement uzokora ikindi gihe izozitandukanye ndabahaye inkunga ndabahaye ingufu kubera ko amasinema kuva mu mwaka uheze ndiko ndalansa amasinema officiel lancement officiel hariho ikintu kinda kirahinduka lancement ngiye kuransa no munsi ngiye gufungura no munsi sio nisa niyo mfungure ejo iyo ngiye gufungura yindi lancement officiel ya sinema yuno ejo sico kimenya hije ejo nico kiko kiranka ingufu nusaka izo nguvu za vraiment mwodishira habona muvuge muti isinema mu Burundi turashoboye kandi tuzofa duhagaritse ntaramese mu Burundi akoze cyane